aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe. Shure ry'abarundi bose ni shure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Murakoze nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Jewe nitwa Muhwanya Jeremy, nkaba nahoze ndumugwiza atunga mugaba amagara yaranyankiye kandi mwahora mumbona mu manama komakomeye. Yamara bunaramugaye hamwe na mutamakazi wiwanje we ntakivaho. Twaragiye kwivuza mu gihugu cyo hanze, tujana n'abana batatu baduherekeje bazi ko tutazogaruka, baratuvura turaronka kamitende. Ubu hariko harahira imyaka 3 dufise agahengwe. Harabaye rero ikiganiro i Bururi kuri stade, baranyakiriye ndavuga ibingoye. Ishira hamwe mugisha n'ijyabana biwanje, baraduhaye inzu kugira dushobore kuyidandaza, dushobore kwishura amadeni twafashe mu gihe twagenda kwivuza. Kandi iyo nkuru nyiramwara yumvise ko baranyakiriye, abavugizi bawe niho bari. Duherero ijambo bene gihugu duhereye kuri ujya tubona ari ku ruhande rw'iburyo bwanje. Murakoze banyakubahwa kumpa ijambo. Jewe ndi umuntu yahoze ari umugwiza atunga yitwa Muhwanya Jeremy, avuka muri iyi ntara nyene ya Bururi. Jewe rero naragize ikibazo ngira ikibazo turi kumwe n'umudamu wiwanje, tugiye kwivuza hanze, dukoresha uburyo bukomeye. Tumaze kugaruka twajanye n'abana 3 kuko ntibari bazi ko tuzogaruka, tuca twikora ku nzu iri muri quartier Ministerial, turayigurisha miliyoni 200 kugira ngo dushobore kuriha uburyo twakoresheje. Tuyigurisha n'umuntu yari afise intumbero yo kutwiba. Tumaze kubona ko yagovye kutwiba, twari tuyiperereza, turitwara kuko uyo muntu yitsa ko ari umukozi wo mwiperereza. Mwiperereza baragira amatohoza basanga yaratwivye, apfungwa amayinga 2 mwiperereza. Amaze gufungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe mugisha. Iryo shira hamwe mugisha n'ijyabana biwanje, apfungwa amayinga 2 mwiperereza. Amaze gufungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe mugisha. Iryo shira hamwe mugisha n'ijyabana biwanje. Maze gukikwa n'amagara naciye ndabaha ibikorwa barakora. Mugabo kugeza n'ubu nije nkibaserukira kuko bamwe ntibari nino. None banyakubahwa, mfise ikibazo cyo mu butungane. Nimba hari uwo mu butungane ari ngaha kuko nagize amagara make navuye Bujumbura ntevye, ingene mwatanguye ntavyo nzi. Twaragiye kuburana muri sentare yo mu Ngagara muri nefu. Uyo muntu tutaranaburana cyangwa urubanza arutwara kwa Procreation General hare muri sentare subiramwe imanza hariya iwabo n'abantu. Aho hose tukaguma twitaba. Imbere y'userukira Procreation General arasinya, barashirako nikashi mwiperereza yari kudusubiza iyo titre itariki 7 z'ukwindwi 2023. Itariki 11 niho batwumviriza, aranyandikira ko agiye kudusubiza iyo titre akaya Procreation General itariki 11 z'ukwezi kwindwi 2023. Kugeza no munsi banyakubahwa, ejo hahise nari mfise rendezvous y'umushikiranganje mugongera ngo yaciye agira ibibazo umushikiranganje w'ubutungane. Jewe ndiko ndasaba ngarukigwe nk'umuntu yakoreye igihugu. Jewe mfise imyaka 70, sindigera niba, sindigera mfungwa. Nkasaba rero banyakubahwa, narandikiye nyene cubahira umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2024. Ndashira kugo rupapuro yiyandikiye imbere
y'icyariho cya Procreation General ndashiraho cya Procreation General ndashira ku rupapuro gwerekeye ingene yemeye gusubiza iyo titre mu iperereza ndashira ko isheke yampaye sample vision yo mu 2016 ibanki yaranditse navuga ko iyo banki iyo konte yugawe ndabifise ngaha ndashira ko amasezerano ingene uyo muntu yafashe ahari miliyoni 200 agakoresha iyindi dokima y'imiliyoni 85 ndashira ko niyindi yitunganirije wenyene ya 85 ndabirungikira umukuru w'igihugu ndashirako n'amasezerano kwa noteri yanira ubuguzi ndabishirako ndashirako isheke zibiri yambariye ngo nobandaragiye gufata muri BHB iyo banki yaranditse ibwira Procreation kwizo sheke uyo muntu ari we yazifatiye ko atasheke jewe nigeze nza gufata none ko nagiriwe imana mukashikino umushikira kanje ari kunyakire jo haheze ariko ngira ngo yarafatiriwe ndasavye uyo muntu nimba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira amaeskariye bagenda barakwega 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 ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje canke umuvugizi wa nyandicubahiro umukuru w'igihugu bantabare bankomoreze iyo nzu y'umuryango naragurishije sinagurisha kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma 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 narakoreye igihugu narabaye mugwiza tunga narareza abantu narareze imvuvye narareza abapfakazi sindiko ndabesha niko ndabikora ankomoreze iyo titre y'umuryango iperereza twaragiye no muri titre foncier delegiteri wa titre foncier ati Procreation General nanyandikira urwandiko ati iyo titre nje ndayanira ndabahereza iyindi ivyo byarabuze iyo bija none ubwo butungane nyene cubahira umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye ugaza usanga bose bariko bararira umuto akarira umukuru akarira ndasavye uyo muntu nimba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 bose bakarira none ico gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira umwene gihugu akarira umunyamahanga arakeneye Burundi akarira ico gihugu ni cyahere kandi arira kubera ubutungane ico gihugu citwa ngwiki akinyuma y'ukuri bakubona bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza ntuze fashwa n'igihugu ngo nuko aramajewe sinzotanga amahera atari mukuri murabona yuko ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira ivy'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wewe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga akirirwa barajya amahera y'uyo muntu yitwa Uwitonze Pasikari baramufatanye itonga ndabasabye nk'uko numvise hari habo mwarindirije jewe mushobora kundindiriza umuvugizi wa nyandicubahiro umukuru w'igihugu canke mukandindiriza umuvugizi w'umushikiranganje w'ubutungane ndemera barampuduharaginda za kugenda bampe ndafise hoteli ngaho ndagenda bampuduharaginda turye ndindire bagende bankemura ico kibazo
imana ibahezagire. Murakoze. none nyene icubahiro umukuru w'igihugu ubutungane buri ngaha ni hamwe nyene bavuga ati amawusizi y'umugabo ava kure narayereye yaha mu maso sinkibona banyuriza amayesikariye ngira gute birahava biranga uwanguriye iyo nzu yamuhaye miliyoni 40 ni sheke y'imiliyoni 140 iyo sheke ndayifise ngaha barahava rero twabonye ko byanse nditura iperereza kuko iyo muntu yavuga ko akora mu iperereza kandi handiko ndavuga nawe nyene yoba ari ngaha n'umusumyi w'urusaku iperereza rirabibona rirangira amatohoza iperereza imana irakarihezagira barafata dokima z'ubuguzi ahantu twagirira amasezerano ku miliyoni 200 aca agenda ahindura ayo masezerano ahashira miliyoni 400 ndabifise ajya muntu yashikanya ngaha arabifise hajya afata izo miliyoni 200 agenda akoresha dokima yindi y'imiliyoni 80 nezi aca yiruka ndi mu bitaro namaze ukwezi ndi muri semuseka aragirisha transfer byose birahera ngeze kuva mu bitaro kugenda kuraba ko yamahera yagiye kuri konte nsanga nguye konte yugawe mu bihumbi 2016 ibanki yarandikiye sentare ndabifise aha ibabwira yuko iyo konte ko yugawe muri 2016 sentare yarandikiye noteri arishura kubwo buguza bwaniye ko bwaciye mu nzira zitarizo ntuze banki BHB irandika ivuga yuko izo sheke biravuga ko yampaye ko ari ububeshi imwe ko ari we yayifatiye y'umuruyoni n'iyindi y'ibihumbi 80 none nyene icubahiro umukuru w'igihugu wagerageza kandi abanyagihugu turagukunda yamara hari bidashoboka ubutungane je nibaza ko bugwaye bukwiye kuvugwa cyukuri bukwiye kuvugwa nyuma y'ukuri bakubona bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza intuze fashwa n'igihugu ngo nuko ari amajewe sinzotanga amahera atari mukuri ngo ndagiye kugira urubanza sijobo akirirwa barajya amahera y'uyo muntu yitwa Uwitonze Pasikari baramufatanye itonga ubutungane bwabaye ndanse mu majambo muza kudutekerera ndabinginge muze kutubwira iby'ubutungane muze kutubwira iby'ubutungane muzaba mudufashije kuko uno munsi ntushobora kuza kuburana n'umuntu afise amafaranga umuntu akurusha amafaranga ntimwoburana ngo mutsinde acha kubwira ati wewe n'umucamanza arakubwira ati wowe urashobora kuburana n'umuntu afise amafaranga uyo muntu mwiperereza yanyandikiye ngo agiye kusubiza iyo titere itariki 7 z'ukwezi kw'indwi 2023 barasinya muri sentare nkuru kuru d'appel imbere ya Procreation arandika ari kumwe n'umushingwa manza wiwe ko agiye gusubiza iyo titre itariki 11 z'ukwindwi 2023 ngize aragenda kumushikira nganje yahahora yanyakiriye akambwira ati mbe muhwanya we uronderika ntije ngo murenganure ati byawe narabibonye ati yamara genda kwa Procreation ashire ibyo bintu mu ngiro ntibyakunze nyene icubahiro umukuru w'igihugu icyo womfasha idosiye ngiye ujya mu ntara y'ifise iyo sheke y'imiliyoni 150 mvuye ndayizererana ngendo kunyene aha nukubona simbona diabete yaragurutse shika mu maso ndayizererana ivyo bipapuro byose ndabifise biri hajya ndasavye uyo muntu niba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizererana originale yanguriye ngiye ndacyayizererana kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi 2021 nirirwa ndurira amayesikariye bagenda barakwega iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizererana originale yanguriye ngiye ndacyayizererana kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu bihumbi 2021 nirirwa ndurira amayesikariye bagenda barakwega iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizererana originale yanguriye ngiye ndacyayizererana kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda
mu 2021 nirirwa ndurira amayesikariye bagenda barakwega mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo munsi bururi abambonye bavuze bati mutama bati ikibazo cyawe kirakemuwe iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira amayesikariye bagenda barakwega ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje cyangwa umuvugizi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu bantabare none rero nyenicubahiro ndenganura visa amarira menshi cyane nyenicubahiro ndenganura visa amarira menshi cyane nyenicubahiro ndenganura visa amarira menshi cyane bansubiza iyo titere porokirere ashire mu ngiro ibyo bintu ubu yaraburanye sentare zikamweza kuby'icyaha ubu rero yashize agatima mu ntuze ngo bigiye muri sivile aba yagira akababwira ngo nzosigara ndaburana n'abana bamuhwanya kimuhwanya cyarapfuye nibyo murakoze nyenicubahiro mukuru w'igihugu Procreation hari ngaga yewe hari ngaga Procreation ya Republika Ministre wewe uco mubwira Procreation kandi ntibimarindwe uzoca unyandikira message nyuma y'indwi ubonye bitarahera uzoca unyandikira kuri WhatsApp bishikira ntanje nibaritsa Ministre aravyumva ngaho n'icariho canje bo nabaretse kugira ngo mwumvirize bantu b'Imana nta majambo menshi mfise novuga ariko bavuze ngo mu Burundi akarenganyo kariho kararenze hari ubitahura mwoba mubitahura umwene gihugu kuva mu 2021 azengana sheke sans provision kandi iyo bakabona yuko ari amanyanga yagiriwe abibwira umushikiranganje abibwira umuvugizi w'umukuru w'igihugu ubu rero umuntu yokwiyumvira ati umuntu mu Burundi kugira ngo ashobore gutunganirizwa yoruha kitura inzego izahe yari yituye urwego rw'umushikiranganje ntigwamutunganiriza ni ukuvuga ngo ibi bintu abibwira umuvugizi w'umukuru w'igihugu nguyu mwaka uraheze none ntiyoba yarabishikirije umukuru w'igihugu canke ivyo yabonye bidakenewe ntiyiriwe arabibwira umukuru w'igihugu murabe umwene gihugu avuga yuko akizwe n'amagara kwirirwa baramuzungurutsa ubu haheze imyaka 5 akiri muri vya bindi nyene none ubwo butungane bumeze gute mugani wiwe tuvuge yuko umukuru w'igihugu iyi dossier atari yayibonye uwo muntu bagabo yoba yaragize ibi bintu vyose yoba yaragize ibi vyaha vyose mwumvise ngaha akaguma yidegevya akaguma abandanye vyiwe atangorane uwo muntu n'umuntu ki bo reka sinokwirirwa ndaja muri vyinshi igikuru nuko yemeye yuko mu ndwi ico kibazo boba bagikemuye twizere yuko kigiye gukemuka ahandi hoho vyoba bibabaje umutama yarushe ararira umutama ariko aravuga urumva yuko agahinda kamwishe biri hajya mbarira ubutungane bundenganure bangirira ikigongwe kuko ndarushe pe uyo munsi bururi abambonye bavuze bati mutama bati ikibazo cyawe kirakemuwe none rero nyenicubahiro ndenganura visa amarira menshi cyane mu kurangiza
uyu mutama mu kwidondora yavuze yuko yahoze ari umugwizatunga. Nagomba twiyumvirire hamwe kano kantu. Nimba umutama yahoze ari umugwizatunga ameze nk'uko, ashobora kuzungurutswa akarenganywa, agasubira akarenganywa, agasubira akarenganywa, agasubira akarenganywa, ntihagire icamira. Ivyiwe umugabo kanaka akabitwara yitwaje kumbure amabanga yigezemwo canke amabanga arimwo. Iyumvire nawe umunyagihugu muto muto ingene bimugendera mu gihe agiye kwitura ubutungane akaburana n'umusumvya uburyo. Aha abanyagihugu bararize, barasubira bararira, baratuntura, barasubira baratuntura atacamira. None ibi bintu ga yemwe vyobandanya uku tukazoshika muri vya 2040 ibintu bimeze gute? Twibukanye ko ahatagira ubutungane ataterambere ripfa ryarahabaye. Ibi bintu bidahindutse abarundi bose bazohunga Uburundi. Umurundi wese ahakurikirwa. Nimba bafata umutama nk'uyu, voilà, yari afise amahera ariko n'ubu si umwana gusa avuga ati jewe nta mahera adaciye mu kuri nzotanga. Ivyo narabihakanye. Gusa nababwiye nti iyumvire umwene gihugu muto muto nawe ingene bica bimugendera. Imana nibahezagire mwese. Reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarabona yuko Satani yatunyaze umunezero uwo, umunsi umwe azovyibonerako. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.